Jiwas. Guys, yeah. Bo, I am with friendly promoter. Over there. The house at Mirwar, Kota Mir. Gives you Fab Homes. Fab Homes. Inzu imwe ni 50 million. Gaciye muri Kenza. Muri Kenza. We utanga sa 50 million. Afu muri we muri Kenza utazilipa mu Kenza. Utazimaza kuzilipa mu Kenza. Atupane 20,000. Wewe tu wewe mu Kenza tu nyumba nakusha ito. Na jinzo ifata kabisa. 350 million. 350 million. Singo na mu television mu nyumba. Nawo ugurisha. 350 million. So unaambia ngure YouTube yangu ugurisha kamera milioni zinga. Bakigusa kwanza sasa 4 million plus. Ka parcelle sina kadami. Ngao ngapi 10 million. Gaira sina muowesha. 5 million. Mfano nanga. 5 million. Mama yake nikimupana mu na 30 million. Wewe nyaka milioni 30 rose. Oya. Bo, milioni 30 aho mbaho nyene havara. Ubu hageze muri nacho naho okay nacho basi milioni 50. 50. No zironka n'igutwaka farasi napata nani. Bara nani? Nda bubaka amazu ndavuga ati mana ati ku buto bwanje ubona no bishobora avuga ati genda nzobigushoboza nico gituma ubona hakogwa ibikorwa bindengeye rero novuga ati ni yerekwa twatanguye kuva mu 2018 iyi rero akaba ari project mu ma project manini dukora ya kabiri ya mbere ngijya murayibonera amazu ya kijambere ya Facebook Village rero tukaba tubinezererewe Fabrice n'amahoro. N'amahoro cyane. Meze neza. Cyane gose mugeze. Kuno munsi wa mbere no munsi wa kabiri. Twatewe iteka cyane ryo kuza kuraba ibikorwa vy'iterambere aho rigeze mu gihe abenshi twabibonye ariko ntitwahashika ariko no munsi twashitse turavuga ati ivyo twabonye kumbonesha kure nivyo twumvise nonse turavyiboneye menye kwanza Fabrice yakiriye gute kubona hari abantu bamwe bashoboye kuza ku ncuro ya mbere kuraba ibikorwa vyiwe bavyumva ku matwi gusa urakoze n'umunezero udasanzwe kuko biraryoshe gukora ibintu hanyuma uwo wabikoreye akaza akavyibonera agashima kuko nawe urabiryoherererwa ni naco gituma na jewe natumiye mwebwe abanyemenyesha makuru kuko urabona ni gikorwa c'iterambere kuri twese nico gituma rero nabatumiye kugira namwe mu bimenyesha abandi hanyuma bashoboye gukora nk'ivyo Fabrice ari karakora tubahe kaze baze duteze imbere Burundi Fabrice twayaze vyinshi ngaha na conference yatanguye abadukurikirana bayibonye bumvise vyinshi cyane ariko hari abataronsa akajyo ko kubaza ibibazo kwera tweko turanyarutsa n'izuba urabona ryari ryasaze Fabrice icyumviro cyo gukora uno mugambi caje ryari kuri we urakoze novuga ati caje mu novuga ati nahereye mu 2017 iki cyumviro si canje ni cyumviro c'Imana ivyo ndabivuga ndabisubiramwo rero Imana yaravugiye miravuga ati genda bubaka amazu ndavuga ati Imana ati ku buto bwanje ubona no bishobora avuga ati genda nzobigushoboza nico gituma ubona hakogwa ibikorwa bindengeye rero novuga ati ni yerekwa twatanguye kuva mu 2018 iyi rero akaba ari project mu ma project manini dukora ya kabiri ya mbere ngijya murayibonera amazu ya kijambere ya Facebook Village rero tukaba tubinezererewe mu majambo washoboye gushikiriza Fabrice washikirije uravuga ati iyo umuntu azanye igikorwa c'iterambere mu Burundi abansi baca baba benshi n'abasuma baca baharonkera koyo kuko baca baronka icyo bafuza aho baca kugira babeho Fabrice kuri challenge zimaze kugushikira utanguye ibi bikorwa turigera wiyumvira gucika intege uvuga ati cereka mfume ndavyihoza ibintu ko ndabona umengo biriko biranteranya ndetse biriko birambonekesha nabi mu bantu gucika intege nibigeragezo uravyumva kuko twasiguye turavuga ko ari ibikorwa vy'Imana nayo ubundi ntiducika intege tutageragejwe kuko si ibikorwa byacu uravyumva ni vy'Imana ibi nguma ndabishimikiza ndabivuga kuko jewe
nta buhizi mfise je nsanzwe ndi n'imfuvyi sindi umuntu akomeye cyane ku buryo nogira novuga ati norangura ibi byose uca wumva ko ari amahirwe y'Imana rero nkavuga ati nitwo kwigera ducika intege kuko turiko turarangura imigambi y'iterambere nababwiye jewe ku munsi duteranije n'ibindi bikorwa nkora handi hari abantu bangana 1000 baronka akazi rero urumva nk'abo bantu mu gihe nocika intege imbere y'Imana novuga ngo iki uguye mu cyaha ego Fabrice dukubita tubangura turangiza ko hari abandi bakeneye kubaza utubazo tubiri canke dutatu shaka gusa ugira kandi kajambo wobwira abantu basanze babikurikiranye ibi bintu kuva intango ushaka kuri no herezo ndetse heba nimbahora hari akantu ko bakaje ubunyene muri wewe ukabashikirize mu masegonde make cyane murakoze je nosaba barundi ko dushigikiranira hanyuma twese tugwanye abantu novuga ati badukora mu nkokora urumva hari abantu babeshya hari abasuma kujya muri ko muravyumva ubu hari abantu bazavuga ngo twarivye nkavuga ati none nk'umuntu nkanje vraiment ndiko ndahimikiriza abantu ko baza ko investisi Burundi wumva no kwigera ngira iryo no hakari bidayimoni ryonyosha kuhemukira uwundi muntu ivyo ntibibaho rero nkavuga ati abarundi turengere bidutandukanije turengere bwa burozi batubwiye ngo ujya n'umuhutu n'umututsi duhurire kuri kimwe naco nibikogwa kugira twese turonka akazi duteza imbere igihugu hanyuma duhesha Imana icubahiro mu Burundi mwisi yose no mwijuru Fabrice ndagushimire cyane uri n'incabwenge thank you urakoze cyane guys uno mushinga nahe n'incabwenge cyane kandi arafise indoto tumushigikire dukunda ivyacu kuko niyo nshingano dufise ndabakunda cyane guys yeah Bo, I am with Henry promoter over there. House at Miroir, Kota Mir. Gives you Fab Homes. Fab Homes. Inzu imwe ni 50 million. Gaciye muri Kenza. Muri Kenza. We utanga sa 50 million. Afu muri we muri Kenza utazilipa mu Kenza. Utazimaza kuzilipa mu Kenza. Atupane 20,000 wewe tu wewe mkenza tu nyumbani kusha ito na jinzo ifata kabisa sasa sasa ngani milioni singo na mu televiziyo mu nyumba nawo ugurisha sasa ngani milioni so naambia ngure YouTube yangu ngoresha kamera milioni zinga bakigusa kwanza sasa 4 milioni plus ka parcelle sina kadami ngao ngapi 10 milioni gaira sina muowesha Mfano nanga 5 milioni mama yake nikimupana mu na 30 milioni wewe ni milioni 30 rose oya bo milioni 30 aho mbaho nyine havara ubu hageze muri nacho naho okay nacho basi milioni 50 milioni 5 no zironga ngigutwa kafarasi napata nani bara nani kandi rero guys umviriza rande ndatiza tambachi tuzokina na match tufise na match aba YouTuber sabalandire nyene kuri wewe wongo urakumbuka cheza kabumbu kweli mzee wewe sema Evan story YouTuber iyo kweli abantu tuzokina na muzorondera ukuboko ndugu yangu hapa kwa kasere umeshaka walikuwa ataka wakili Sasa jiwa unakuwa defenseur wewe na mediatere vraiment abu mbili mfasa Luka Modric ni le 27 ni le 25 ni le 25 le 28 kama ni timu fasi ya Cristiano zindacheza ni kuonze samba akina Varane tira kina za kuonze akina kuli onse za kuonze anacheza 11 washamuto hapa wapi anacheza 11 kila siku mimi sasa nacheza ku set unabidi munitie ku set ubuzo abazo kwataka iyo match rero jeyo batafite mukono ndabwo ngura bibe bazorondera ukuboko bora badu nge mushaka kundo mutani wose guys ndabakunda cyane bye Jiwas guys yeah Bo, I am with Henry promoter over there. House at Miroir, Kota Mir. Gives you Fab Homes. Fab Homes. Inzu imwe ni 50 million. Gaciye muri Kenza. Muri Kenza.
we utanga sa 50 million afu muri we muri Kenza utazilipa mu Kenza. Utazimanza kuzilipa mu Kenza. Atupane 20,000. Wewe ni wewe tu, wewe ni mu Kenza tu nyumba na kusha ito. Na jinzo ifata kabisa. Kwa sasa yani milioni. Tunaanza milioni. Siko na kuma television mu nyumba. Nao uguri. Kwa sasa ngandi milioni. So naambia nguri YouTube yangu kuresha kamera milioni zinga. Wakikushia kwanza sasa 4 milioni plus. Ka parcelle sina kadami. Ngao ngapi 10 milioni. Gaira sina muowesha. Mfano nanga 5 milioni. Mama yake nikimupana mu na nataka ni milioni. Wewe ni nataka milioni 300 rose. Oya bo milioni 300 aho mbaho nyene havara ubu hageze muri nacho naho okay nacho basi milioni 500. Milioni 5 no zironka nikigutwa kafarasi napata nani bara nani kandi rero guys umbiriza rande nateza tambache tuzokina na match tufise na match abakinyi aba YouTuber sabalandire nyene kuri wewe wongo urakumbuka cheza kabumbu kweli mzee wewe sema Evan hiyo kweli abantu tuzokina na muzorondera ukuboko ndugu yangu hapa kwa kasere umesha walikuwa ataka wakili sasa jiwa unakuwa defenseur wewe na mediatere Vraiment hapo mbili mfafasa Luka Modric ni le 27 ni le 25 ni le 25 le 28 kama ni timu pasi ya Cristiano zitacheza ni kuonze samba akina Varane tena kina tiza kuonze akina kuli onze tiza kuonze anacheza 11 washamuto hapa wapi anacheza 11 kila siku mimi sasa nacheza ku set nabidi munitie ku set ubuzo abazo kwataka iyo match rero je batafite mukono ndabwo ngura bibe bazorondera ukuboko bora badu ngere ngwa mushaka ndo mutani wose guys ndabakunda cyane bye bye